n'umugabo Yesu Kristo yaraturokoye atwicarika ahantu ukuri kose Imana irakuzi, ariko ijambo ry'Imana niri niwaronderana Imana umwete, niwaronderana Imana umwete. Iyo Mana n'igitangaza, niwaronderana Imana umwete. Muri ibi bihe isi ibuzuragamo, abantu benshi bakubita hirya no hino barondera kumererwa neza. N'iri jambo dufise kuri uyu munsi ryongeye kuri aya majambo rivuga ngo niwaronderana Imana umwete ugatungana ukagororoka, handitswe ngo n'ukuri. Haleluya, n'ukuri ntizobura kwikangura kudutabara twese. Imana ihamujumwe. Mbega rwaruka rwacu mwarize, muraboneka ko mwize, muri abanyabwenge, mwarakiriye Yesu. None hari uwo bagicokora igikorwa c'Imana muriho sa niho muri mufise iki? Mbega mufise iki? Ukwizera kwacu, ukwizera n'ikigwanisho gikomeye Dawidi nico yitwaje. Tugiye gusoma amajambo y'Imana tongera kuyo tumaze kumva menshi y'igiciro kinini. Tushimiye Imana kubera yuko isubiye kubonanya twebwe twese turi hano. Ndazi yuko hari ibintu Imana imaze kuduha tuzohora twibukanirako, kuko Imana imaze kutugaburira, Imana imaze kudukomeza, Imana itwibukije ko turi hafi gutaha, n'ibindi byinshi n'ibindi bisigaye inyuma. Twongere ko mu gitabo c'Imana hano ca Yobu, muri iki gice ca Yobu igihimba c'umunani n'umurongo wa 5 turagiye gusoma amajambo y'Imana. Kuri uyu mwanya turose dushimire Imana cane kandi tunezerejwe n'ivyo turiko turumva, n'ingene Imana yaguye igikorwa cayo ikagikuza. Imana yacu nihabwe icubahiro. Nimba mwamaze kuhabona mu gitabo ca Yobu muri iki gice c'umunani n'umurongo wa 5 mwabonye n'amajambo y'Imana twongerako kuyo mwamaze kumva. Umuntu wese yumva ijambo Imana itumye muri aka kanya nako havuga ngo ariko weho niwaronderana Imana umwete ukinginga ishobora vyose, niwatungana ukagororoka, n'ukuri ntiyobura kwikangurira kugutabara no gutuma ikibanza c'ubugororotsi bwawe kiroranirwa. Kandi nayo itangura ryawe ryari ritoya, ariko amaherezo yawe wo kunguka cane. Yesu nahabwe icubahiro. N'aya majambo y'Imana ngira ngo ni mu ntango, twovuga ngo mu ntango z'uyu mwaka Imana itugiriye umunsi mukuru
umunsi mukuru w'urwaruka w'agakura, umuntu akirimo amavuta y'Imana adakwiye kwibagira. Imana iduhaye ibindi bihe byo kongera guhembuka. Hano umusavyi w'Imana Yobu yari mu bibazo, mu bigeragezo, hanyuma inshuti ziwe, abantu bahora basobamike, baramubarira ati mbega wabaye ute Yobu? Ivyo gani biki? Nubona ko wacumuye? Arabura gifasha gitabara, ariko ijambo ry'Imana rica riramanuka. Haleluya! Rivuga ngo niwarondera Imana umwete. Ryo ryame ukinginga ishobora byose. Iryo rigira kabiri. Irigira gatatu rivuga ngo Imana ntiyobora kwikangurira kugutabara nawe, ngo naho itambura ryawe ryari rito, Imana igufitiye ivyiyumviro vyiza vy'amahoro, ngo naho itambura ryawe ryari rito, amaherezo yawe uzohinduka umuntu w'igiciro ahambaye. Yesu nashimwe. N'iri jambo mu rwaruka rwacu wo mw'ishengero ntihabutse ibibazo. Ndazi yuko mu rwaruka hatobura ibibazo. Umuntu wese yaririmbye, uwundi yanezerewe, ariko umuntu wese arafise ibibazo agendana. Mbere ibibazo bikomeye nk'amageragezwa, umenga umuntu ageze ku mutembo. Mugabo ngiri jambo uwo batumye kuri uyu mugoroba kuri igenekerezo rya 9 ngo niwaronderana Imana umwete. Muntu uri hano uyu munsi, Imana igomba gusubira kugira umwete mu kuyirondera. Ibibazo ntibizohera, ibigaragazo ntibizohera, ibikugora ntibizohera. Ubuto bwawe Imana irabuzi, ubupfubyi bwawe Imana irabuzi, ubukene uri Imana irabuzi, ukuri kose Imana irakuzi. Ariko ijambo ry'Imana niri niwaronderana Imana umwete, niwaronderana Imana umwete. Iyo Mana n'igitangaza. Niwaronderana Imana umwete, ukingira igishobora byose, ugasuruka mu ibihe byo kuyinginga, wabirondeye n'umutima wawe wose. Muri ibi bihe byo kujya hirya no hino, muri ibi bihe isi ibuzuragamo, abantu benshi bakubita hirya no hino barondera kumererwa neza. N'iri jambo dufise kuri uyu munsi ryongeye kuri aya majambo rivuga ngo niwarondera Imana umwete, ugatungana, ukagororoka, ukagororera Imana umwete, ukayirondera umwete, ukongera ukayinginga, ukongera ukagororoka, ugatungana,
twese Imana ihamucunguye iraje kubigenza irabifise ndizobure ngo nukuri sinivyo gusa nawe itangura ryawe ryari ritoya ukaba umuntu w'inkengerwa mu nkengerwa haravamo abahizi. Imana iduhindura abahizi waruka mu gihe cyacu. Imana idutora abahizi badatinya urugamba. Wabo bahizi rero karifikasiyo zabo bafise kuronderana Imana umwete bagahegesha kuyinginga bagatungana bakagororoka. Ni bene abo Imana iturarondera rero, ni bene abo. None imisore ntamwe Imana yahinduye abahizi. Abantu Imana yahinduye abahizi barondera Imana umwete. Imana ibahindura gitabara, baraseruka mu gihe kidasanzwe, bitwa abadasanzwe nk'uko yakorana yaririmba. Uwa mbere ni Dawidi. Murandikira ubwoko bw'Abisirayeli hafi igitero kirongowe n'umuntu akomeye w'ikigatanya, igihangange cyitwa Goliyati. Ingabo z'Abisirayeli nazo zitonda urugamba ngo zihangane na Goliyati. Mugabo babona kirasokorotse gitangura gucokora Imana n'ubwoko bw'Imana. Abisirayeli bose ba Eliyabu, Bashama, abantu b'inkundwakazi, abantu batoranijwe bize igisirikare, imitima ibavamo, baravuga ngo none tugire iki? Ubwo ufata umwanya w'Abisirayeli n'abageni ahera mu nshizi, ariko Imana yari ifise umuhigo wo mw'ibanga. Yesu ahabwa icyubahiro. Yitwa umusore yitwa Dawidi. Imana yamuhagurutsa araza n'ubugemuye. Se wiwe Yesaya aramutuma ngo bagemurire bakuru bawe bari ku rugamba, ntituzi ko byagenze, uzogaruka utubarire. Ati kandi urasugaruka uragira intama, igikorwa cyawe ni intama. Bazabona Dawidi ngaho karatuturitse kagende kurunguruka ivy'urugamba. Bakuru bamubona ati Dawidi, mbega wowe bwa butama bwa Sawuli wabushitse he? Subira inyuma. Aha n'abahizi we nurimo. Dawidi atarabwira none kwari ukuraba, hari uwo kuza kuraba. Nibaza ko bamuciye umugani ngo ntarabona iseri yaha, twebwe na twebwe biratunaniye. Habuze inzira nini, wewe uja guhagarara kirobera kirasokoroka kigatana Goliyati, kirivuga kirabatera ubwoba. Dawidi atarumvira ibitutsi ingabo ubwoko bw'Imana, ingabo z'Abisirayeli zibinditse ibitugu imbere y'abanzi. Aca araseruka
ibwami bari umwami ati jewe te uwo mufilisitiya w'intakebwa ubacokora izina ry'uhoraho ndakubariye ndakubesha numva bimbabaza birangiye jewe ndagiye kumugwanya amwitegereza Sawuli iti yo peti wewe ati jewe nagize experience ndende ndagiye narabana n'imidubu narabana n'inyamaswa ndabana n'intsisi ibyo bikoko n'amabingira benje gufata umwagazi w'intama naragifata nkagisimbirako nkagitanga ngakiwaka n'uwo mufilisitiya w'indakebwa nomugira nka kimwe muri ivyo witwaje iki ati jewe ndazi yuko iyo abamye nanje ndagira inama niyayihinduka ndikangwa Goliyati ati none urafise ibigwanisho jewe bime wewe uri navyo umwami tije ndabifise hamwe ibigwanisho vyiwe Dawidi arabikiriza ati wapi sana vapa biranebeye ibi namenyereye ikintu mfise ndafise umwami wanje inkota turarifise ijambo ry'Imana niryo ndafise umwami atagira gutya atari ikindi visi akagasaho karimo amabuye atanu ninayakoresha iyo ntakena y'umufilisitiya namugatura abo tunigana sawa nyamara barasa ariko bafise ububasha natwe dufise ububasha buturutse mu ijuru duhagana inkota turi nayo ati n'iryo tego ndagiye Sawuli tegenda Uhoraho uhetse agire tegana ko bijyo nyine kundungika haleluya ndagiye gutuza izina ry'Uhoraho riryo cokoma mbega gwaruka bacu mwarize muraboneka ko mwize murabanyabwenge mwarakiriye Yesu none hari uwo bagicokora igikorwa c'Imana muriho niyo muri mufiziki ukwizera kwacu ukwizera n'ikigwanisho gikomeye Dawidi nico yitwaje kirasubira kirarondoma kiramutuka ati mbega mwanteze aho mwazanaga korije bayakabwa Dawidi tijomba ndakugature mwizina ry'Uhoraho y'umacokoro akakubita ibihe bya mbere kiragagabagira n'agacekegwa hasi kigarana atariruka afata inkota ayikura muri yasa atwara wa mutwe imbere y'ingabo z'Abisirayeli abantu bose baritegereza baca baravuga Imana ya Dawidi niyubahwe itukuyemo gakenge
ndavuga kabiri ubundi muhizi kandi mfise ukwizera ko muri iri shengero hatobura abahizi, muri aba bakozi nibo buraba abahizi. Yego hanaje n'igitabo, yego mu gihe canje umuntu wese mu gihe ciwe, ego niko biri kandi tusome. Hari uwundi yitwa Yosefu, umusore yitwa nde? Namupenda sana Yosefu. Yosefu kugira ngo Imana imushikane ku ntambwe nyiyi ubanza kugezwa kandi ugacumukura. Yosefu ageze barahagurutse akiri umwana ari kumwe n'abakuru be, hari Gabire yari afise bamwita nde? Karosi. Iramukwegera yewe nzoga bire zicomba kwegera bamwe bamwe mereko mutazitwaye neza mugabo baramuzibitsa ati namba abapinzozi arabyuka ati jewe nabonye imiganda 11 yose yunamira. Baramwitegereza bakuru betera ubusigo buhuma ni rwabonye aho ni wewe ni wowe twese abana bene Yakobo, aho ni wewe uzotuganza ubutunye niko narose n'inzozi birakura nabo terebaka none sana yabonye ikama ingane yo bigana 11 yereka vyo mugabo ntaco tuzobimenya. Bamubwira inama mbi akabagira ngo rero bimeze neza. Nawe rero umwana yakurikirana n'uwitwa Benjamin barabahereza erega baramuhindukiza baramujyana mugabo ivyo bintu yarotaga n'Imana yabibereka akabihabwa mu nzozi agacavuga yageze mu myaka hari bimwe yahura hari ibintu Imana itwereka ukavuga ati interesiyo ibintu bivuga Mana urazobicisha ahantu mayingereka ariko sitakugarariye urabona uko bimeze. Igihe kigeze rero baramufata uwo musore kandi abantu 11 baguhotoye baraguhotora baramuhotora mugabo nagira mbaze vuge bamaze kumuhotora hano n'ibindi yakoze mugabo ntiyapfa nako kabagira baramurungikanye bakurube nabo bafise inzigo yewe bene data ntihagire umuntu agenda n'inzigo yakazikira yomutuma acumura akica ibyo yari gukiza. Nimwice nimugirisha bagenzi banyu mureke izovyimenyera simwe moyitanga. Hanyuma rero baramufata ati tumwice mugabo rero ibintu yabaratera ntitwice amaraso y'uyodumya yenda nimuze tumugurishe aba bantu baba barondera bata nawe agende kubumuca. Imana ica inzira n'umugaragu hatagira inzira n'ica inzira muvuga ngo amina.
ntiyabagipfuye baca baramugura abumugurano baca baramutwara batanga uburyo baca barondera impuzu usigaye bazitendagaje mu maraso baca babarira se uti wawundi kera yagiye none rero duhuze yari yambaye igikoko caramuriye Yosefu atariko ndazakaye Mana yanje iyo ntamenya abasha none niwe wenyine ati niwe abagirene barabahungu biwe aranuma kandi igihe cy'Imana kigeze iramubika. Imana yagize gute? Imana yagize gute? Yariye muri Egiputa kandi mu gihugu itoshe baramuraba bati wowe uvuye kuja gukora ku mukuru w'ingabo chef d'état-major général genda ukore y'umuca twatanze amahera yacu aramutwara muwo mugabo wa Yosefu uwo musore amurihizi ingabire y'irashishikara izindi zirongerekana ashitse kwa Potifari. Ereka ntabwo abakorera Imana ntigukureyo kandi ntabwo wabakorera Imana ntiyamushikane iramushikana mugabo asanga abadayimoni baho nabo abadayimoni baho hantu hakuru ereka bariho asanga abadayimoni yiganje ku muntu yitwa muka Potifari nyakubahwa ahari aba yamumva yantambika mugabo atangura kumwifuza amuryosha amubamo amukoresha ibyaha mugabo Yosefu jewe ndi umuheburayo mbe muri wagushimira ngo jewe ndi umukristo muravyibuka ndi umuheburayo kandi ndatabuka ndamubaha nawe umukenyezi wiwe Imana niyo kumva nakoze ikintu nk'icyo aca aramwisandagazeho ngo aramucakira abagize sekirite baca babona ngo ariko arakirana n'umuntu akomeye baca baramucakira ndagusanga aca biruka no mwibohero tw'ibi batererayo aribagirwa wa muntu w'inkengerwa none kubihengerwa kurongerekanye agizeni aterera mwibohero aribagirwa no mwibohero ingabire zirakora Pawulo na Sila mwibohero bakoze iki? Mwijoro bakoze iki? Bararirimba. Ikindi bakoze barasenga. Imana ikorana nabo umurinzi w'ingoyi arakizwa kandi Imana n'umumarayika aramugururira kuko iyo umuntu yubatse Imana irondera umwete akayinginga agatungana akagororoka twavuga ngo niyo bakwikangura kumugorora iki kumutabara hanyuma rero mugabo umuntu wese azotabarwa hageze ndubone jewe mperuka gutabarwa n'Imana irangirira neza ngo wamubwira ngo nawe gucaye gutabara yega naje n'ivyabaye ubonye nabanje ndacuramuka ndagira amakiriniti ngarukira kure Imana irangamira. Haleluya. Isaha yawe niyagera uzotabarwa kandi mu gutabarwa nawe uzorinda kubaza ayibereye nziza
uzotabara. Erega mbega Imana yaciye mwiboro hari ubugari ntibura hica ntibura ukwigenza. Uyu mwami w'Egiputa warota inzozi, izo nzozi zimubana gahambaye, zinanira abapfumu, zinanira abanyabwenge, n'abandi bose bahagaze ku nkombe y'uruzi, azuka umutima wacitse, arota gute? Wowe warose iki? Wewe warose iki? Kandi yarose imigowe, uwo muntu yarose ngo abone inkandwi z'inyambo zibyibushe zisa neza zitambuka neza, bituma izo nkandwi nziza zibyibushe indwi ngo atabona n'izindi nka ngo z'umwavu zinyarutse, noneho zari zinanutse nkazo kugeza aho avuga ngo z'umwavu ziteye isoro, ngo ziraza zirazimira, ngo naho nyene ntizigeze zihemuka. Tuvuge imwe yabizi yindi mugabo zigumana inzara, zigumana k'ubwabo, atavuka umutima watunduye. Hazini abamwe ngo imihuruhumbi ngw'ingano nayo nyene ngo iraboneka, ngo hataza iyindi imihuruhumbi ngw'itangana y'ingano nayo nyene ngo imira za ngano nziza. Ayisuka we rero umwami tikarabaye ataravuga ngo jewe ndabonye ibara, hari abagomba mbonye mpamagarira abapfumu, muhamagarira abarozi, muhamagarira abanyabwenge baze bansobanurire ukwize zisobanura. Yo ntitushobora, ugeze ku kibazo kidasanzwe twebwe nabyo dushoboye. Ngo hari umuntu yigeze gupfunganwa na wa muhizi yitwa Yosefu, ntaturabura ati nyakubahwa nini ngo urazirikana aho twari twakosheje urumvigere yabaye umwami, hanyuma ukadushira mu munyoro tukarabwa n'abashibani bo mu rugo tugapfugirwa mu rugo. Hariho umuntu jewe nabonye Imana igomba gutabara iguha imishinga ntayo vyiza. Haleluya, ndabifurije kugira imishinga ntayo vyiza, haba muri quartier, haba mu kazi kawe, haba mu ishuri, haba aho ubaye, naho ukena ugire mutima nyasha, ijuru ritembere rigushirire intahe izopfikamurira gutabara. Ati uwo muntu twari kumwe yari afise ubwenge, yarabona ibyo yeretswe akabirota, akarotora inzozi. Twararose inzozi turi kumwe n'umukete, uko twarakazirose umwe yari yamurotorera ate uwo muntu ntakimusoba gasobanutse kibisobanuye. Ngo acarondera rero abantu ega kuva mu munyororo ntihari bwagere, abandi bari bapfuye ejo. Mugabo isaha y'Imana igeze irikangurira gutabara, ica rero iti wa muntu abaza gushinga intahe ati none rero ndatumye abantu
ndumwami mugende murondere Yosefu uti Isaya wirageze reba ikibwana baraza baramubara reba ikibwana nayo ibishatsi bya Yosefu zari byamaze kumera nko gusaka ntiyasokotsa ntiwari umwanya wo gusokotsa ntoya mugabo icyari muri we cyari kimeze neza ariko iby'inyuma zari zaronekana mugabo bamubara ati reba ikibwana ngo baca baragenda baramumwa sinzi ko bamusheje kumwe bamubuye kumubara n'imusha wose ngahetse agaseruka agahindura n'impuzo ati ni wowe Yosefu ati ni jewe none urashobora kunsobanurira inzozi ati si jewe ndabikora woraho Imana yo mw'ijuru iri bukubwira iby'amahoro y'isaba icyubahiro ikiramukoresha ati yewe hagiye kuba imyaka y'inzara imyaka y'uburumbuke muri iki gihugu cawe nyene ngo iyo myaka y'uburumbuke izokurikirwa n'iyindi myaka y'ikigonyi kandi abantu bazogira amagorwa menshi ati none harageze kugira icyo ukora aca amugira inama kandi Yosefu nta mashuri tubona yize mugabo ugiye kuraba amugira inama nziza aramurataba ati ndakubwire rondera umuntu w'umwizigirwa w'umunyabwenge w'umuhanga niyo myaka ndwi y'uburumbuke ntidupfeko abantu bimurire hamwe ega n'ubu byasubiye kuza jewe n'ubu ndazi ko bariko barigurira hamwe biriko biraza n'ibigori n'umuceri bazimbura gutyo ibintu byose bigurire hamwe kugira ngo barwanye ico batera bibarinde gusesagura ati none urondera umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga abimurisha mu gisagara cyose habaye ibigega Yosefu umwami ati cyo sikigora agaca akora vyategera vyiwe vyose ati inama ndisanzwe irihuta hari inama yihuta mwese hagiye kuba ikigori icyo kigori kizobanza gikurikire imyaka ndwi yo kurumbuka none rero kugira ngo haboneke abantu mbaga badufane tuganza nimutore umuntu w'umwizigirwa azogira gestiyo w'uyu mwimbu w'imyaka ndwi Imana iduhaye erega Imana nacu izokurita abaje kwigira akabanga bayivugisha izobanza kuvugisha abantu bayo twitegure kandi niko kuko nyene gatoya rero umwami agaca avuga ati nivyo bakitegereza umuntu w'umuhanga w'umwizigirwa bakarabana uwo muntu akabura mugabo umwami agaca ababwira ati jewe nta wundi atari uwo yabivuze nyene Imana ibicishijemo ngo twemeranye na mwebwe tumuhe uburenganzira mu gihugu cyose. Imana igira imwihindurira amateka y'abantu babiraha ahindurirwe mbere habe n'umukogote waba urugendamo by'umwami kugira ngo azogendagende muri ivyo bisagara byose yimurishe uyu muntu yitwa Yosefu
bose bati iyo nama n'Imana turayemeye, nta wundi ariho, n'uwo nyene Imana bicishijemo. Haleluya. Imana irafise ingene zo gutabara, Imana irafise ingene zo gutabara. Kwikimwe gusa ugumutungane winginge ishobora vyose, ugira umwete, ukugoroka kwawe mu minsi isigaye ntuzobura kuroranirwa abantu. Erega hororanirwa nayo nisokere. Yosefu atashirwa hejuru mu gihugu atavukiyemo. Mbega ishari ryari ryagenda abanyegiputa gahera barabireka. Imana ivuze ntawe utovugisha, ibintu byose aca birahagarara. Aca atanga igikorwa cyo kwimbura rero. Yawe ikigoyi naco kica kirajabukirana gitera i Kanani. I Kanani ni naho niwabo wa Yosefu. Azabona bakuru we ngaba bana musuma yo bandi bamugurisha. Imana yamuteguye, arabamenya ntibamumenya, abaha ibikorwa mwebute ati mundega baje ko mugira mutahe mujanye ivyo. Erega ntibizobamara ikigoyi teka da tuzogaruka aho umusaza atoye uruhinda yiturugamba muzogaruka rero tumve rero murazoza naso none so nawe umwana asigarane umuminete turamufise. Hariyo murumuna wacu yitwa Benjamin, atekana Benjamin murazomuzana ati niyo muduha, ntamuduha ati kuko mukuru wa Benjamin yaragiye mazima yongo ntamani yaroye. Baravuga batewe ya hari umuntu yamutumye ngo tuzokujana, ntibari bwabumenye. Arababwira ati jewe ntaho nk'iry'abana, genda muzohore muvyikorera mubiza nico catumye ndabavyara. Ateka yatwiyangije kandi na Benjamin turamutwara teho. Uwa mbere ntiyagiye ari umwandereza, arababwira kibavyuriye hati icaha gitatu kizokwama kivyuka. Icaha gitatu bari kwibarabara kizokwama hingirana n'amaraso ya Yesu Kristo naritwikiye. Ati rero genda, barahendahenda baragenda. Ati garuka gatoya, baragaruka. Ati rero yegenda mumubarire kugira ngo aze mumubwire jewe ni Yosefu bwa mbere umwe mwagurisha n'abanyegiputa. Imana yagize umugaba w'ubwoko bw'Abisirayeli, nije ngaba nkabanza none genda mubare data ataratasigaye imyaka 5 y'ikigoyi. Ati niwopfa nabi niwopfa utana n'abana bawe nimunzino zobagoshe. Haleluya. Abaye rero ikiraro baca baragenda baramuhagurutsa ati yega ni Yosefu. Yego aramutumyeko aca arahaguruka aragenda. Yosefu nawe agumana na Benjamin bashitse arabaramutsa bakaza haranezerwa. Abatera abantu bako tubanza kuramukanya, atabanza kuramukanya na Benjamin. Abantu bakurikirana
gukunda we n'uwumbi agira bake ariko aramurirako turi n'umunanje abandi bose arabagumbira mugabo nawe yaririye ko nta murumuna we Benjamin muvuge muti amena nta murumuna we Benjamin arasohoka ngwiyo aramarira amaze gukoroka abantu bose bacanira baraho muri uwo mwanya induru icishikira Farawo arabaduka aja kuraba ivyo bindi Yosefu acagenda atamosoza gikoroka aterega ni data n'abamunanje na Benjamin baje nubereka abo baba Haleluya umwe yotugerageza yoturokora n'umuntu twarohoye umugabo yitwa Yesu Kristo n'umugabo Yesu Kristo yaraturokoye atwicarika ahantu ati none yewe Yosefu ahamagara nduze ese ati ndahejeje aturabizi ati hamagara aramwitegereza ati mbega harategere yononekaye n'ikigoyi ati yegutisa awumaze imyaka ingahe ati awumaze imyaka ingahe ko mbona bafutana ati maze imyaka 120 kandi iyo myaka yabaye mibi kuri jewe mu kuyerera kwanje sinana yongera iwundu nkaza kuruhukira i Gosheni. Haleluya ndagomba rero muri kano kanya niwatungana niwagira umwete ukigenga ishobora vyose uracumbiza iby'inda kabiri icya gatatu ugatungana ukagororoka ikiringo cyawe gisigaye kizoruta icya mbere kuba cyiza nayo amajambo y'Imana bayumvise mwese Imana ibahezagire ibyo byose sokre irihe Imana irihe niwa umwete ukirinda ishobora vyose ukayirinda ukayicakira ukoresha gutungana ukagororoka n'itangwa ryawe ryari rito izopfitangura kutukukuru izogutabara niba ugomba kw'Imana uyu munsi yokongera umwete va hasi uyironderana umwete kugira ngo ibyawe bigende neza ubuto bwawe usubire buvugurure usubire ku muntu w'ikimazi uzogira ikimazi hari abantu benshi biteze gutabarwa nawe yese wongera intango kugashikamo cyo no gusengera ndagukozeko